Sa turabona neza yuko wewe uri kimuga ufite imyaka ingahe wavutse uku nyene? jewe Yego. je nakuze abavyeyi bambwira ngo vyashitse harya utanguye nyene kwavura ngo uri umwana mutoyi, Yego. bica bikura nyene ari uko nyene tukujana ngo banjana mu bitaro bitandukanye, na bimwe vyo ngaho Igitega batanjanyeko. Ni kuvuga rero je kuba ngeze naha nyene ndashima Imana. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana bakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV aho muherereye hose mudaduhengeshanya, mudukurikirana abari i Burayi, Aziya, Amerika, Afrika hose. Nkuko mutubona hano turi Igitega mu ntara nziza yacu y'u Burundi, tukaba tuvyagiye hano ku Ngoma Bar. Nkuko mumbona hano nitwa Bizimana Bienvenue benshi bazi Tony, nkaba ndonse ukunga kanya kuganira na mwene data hano ku kazina kawe twiki. Murakoze nitwa Irankunda Cedric. Yego. Musanzwe muba mu ntara nziza y'Igitega? Musanzwe muba ihe hano Igitega? Muri zone Muhungu, hano bitwa muri zone Muhungu. Cedric. Sa turabona neza yuko wewe uri kimuga ufite imyaka ingahe wavutse uku nyene? jewe Yego. je nakuze abavyeyi bambwira ngo vyashitse harya utanguye nyene kwavura ngo uri umwana mutoyi, Yego. bica bikura nyene ari uko nyene tukujana ngo banjana mu bitaro bitandukanye, na bimwe vyo ngaho Igitega batanjanyeko. Ni kuvuga rero je kuba ngeze naha nyene ndashima Imana. None ga Cedric, Sa urafise abavyeyi bose? jewe Yego. ndabafise mugabo nka muzehe vyitwa kari kimuga ameze nka jewe. Burya papa wawe nawe nyene kimuga nkawe? Papa Yego. ni nawene katava ngaho ntakazi yihereza ngo akore, nawe nagwaye ibintu mu maguru aguma ngaho nyene nawene ntacari bukora. None ga Cedric, Sa uravuze ko papa wawe ari kimuga, ntaco yo kwimarira kuko nawe nyine agwaye amaguru ntatambuka, no hano nyene. Hama mama wawe nawe akora ibiki? mama no kuvuga no muntu haba nawe nadashira ukubute tutaba twarakuze, no muntu ashira ukubute gose, aca ingero mu banyagihugu turimwo, abatemera ubwaci, bagasasira ibitungwa vyabo, nyambaro w'umuha ubufu, ibiharage, caka muhembeye nk'utwo dufaranga nyene yakoreye, vyo biba bibaye hama akatubeshaho uko nyene nawagwaye, urumva yuko natwe tuba tugwaye. None ga Cedric, ko duhuriye hano kuri centre Igitega, we waruje gukora iki? jewe Yego. je n'ubu nyene aha nyene niho nari nkiva muhira muri zone Mungwa Nyambo, hazi urazi Sikure, urazi Nikure, naho wobaza umuntu wese wo ngaha mwibice ukubwira ati muri zone Mungwa si hafi. Aha jewe nanje utega amaswi saba aha nyene mbaye bubabone nyene kibaye nk'igiturumbuka, camvuga ati reka naje abo bantu ndabakurikire ndabe
ivyo bagiyemwo ambaraje bashiramwo njemwo nk'ubu jicaye kinzaye kwari ugutega amashi mpave nitahira ndabe ko ndonka utwo mfungura. Batubwiye yuko yoba ni kure n'aha turi, none iyo uje uva muhira isaha zingahe canke iyo uje uva muhira uriyunguruza n'umuduga canke ukoresha ino kinga yawe? Deparasema yanje n'iri kinga. Nino kinga. None ko wavuze yuko uba kure, aho hantu iwanyu ushika hano uhagera iminota ingahe? Jewe narenga iminota gusa uvuye mu gitondo nko muhira urashika ino hakeye gose. Hakeye gose. Hakeye gose. Nk'ubu urabona ni n'umwana turi kumwe tugenda bukebuke nyene ari uko nyene tugatinda tugashika. None uyo mwana yama gusuguma kuri ino kinga yawe muravukana? Mutoya. None wewe ntiyiga? Urya mwana neka shahu je nabonye yuko nca mpfa nabi nanje nca nirirwa ndyamye je nka inzara ikanyica mere yagiye gukora gusa yagiye gukora ahantu nkakura aza kwirirwayo usangaye n'uwo mudogo nagiye kumutora kw'ishuri nyene kugira aze kunsabira nk'utwo ndya mu mihana. None ga Cedric, urumva yuko uyu mutonyi wawe agusuguma kugira ngo mushike hano Igitega kuri centre kugira ngo musabe amaboko abantu bifise kugira ngo namwe murabe ko muronka cyo mufungura? Uyu mutonyi wawe yarigeze atangura ishure? Umaze kuyimukuramwo abavyeyi bawe bavyakiriye gute? Bavyakiriye gute bamaze kubona mutonyi wawe atayishuri kugira ngo afashe igikorwa cawe cyo gusuguma ikinga yawe? Abavyeyi nabo bavyakiriye gute? None vyabanezereye, nameze vyamunezereye. Urazi mu rugo kuba ata buryo mufise naho ubona ikintu kiragushavuza mu kugashira ku mutima karaba ukuntu gikora bikanka. Twe nk'ubu nk'ingo z'iwacu je mvuga ati je ari ugupfa no gukira sigaje kimwe nta bindi. Urumva twe nk'ubu n'ingo z'iwacu zaheze zitwarwa n'abana tuvukana baza barapfa. Muzehe inka zose yarafise matongo, nk'umwana apfuye ugasanga agurishije itongo ry'imiliyoni 2. None ga Cedric, nk'uko ubivuga yuko twebwe twasubiye inyuma kubera impfu zagiye zirinjira mu muryango, zagiye tugwaza, none mwari abana bangahe? Wowe uri umwana wa kangahe mu mbyaro z'abavyeyi bawe? Kuvuga je iwacu nta nivyo nodondagura mare. Muzehe tukiva hambere muzehe yatuvyaye turi abana nk'uko nyene jewe novuka hariho n'uwundi mukuru cora duhisha noca turagwara twenda gupfa, mukuru arapfa hasigara jewe nanje camera uku. Nukuvuga kuva aho twimukiye ako yarasigaje arakagurisha turimuka aho muhungwa cagura akantu gatoya ubusa vyari bikwiranye n'ayo mahera. Ni kuvuga ubu abana basigaye abana 6. Mukuru wa twese w'umukobwa yapfiriye aho twimukiye. Umva ubu hasigaye abana 6. Ukuvuga abana 3 ntaco badufasha kandi abo bakuze. Twege batoye nitwe twiyuranganya. Muzehe we urumva nawe neka atacari budufashe. Mere nawe aho mirimo yaramwishe n'impuzu arazibura ari bwambare adirirwa arakora ata mahera abura ariko bw'abana.
ni ibintu birababaje. byinshi. Nega Cedric nk'uko watubonye two turarengana mu ntara nziza Gitega yacu y'u Burundi, wavyumviye gute ko bajya abantu nshobora kubakurikirana hama bakampa ikiganiro? Wavyumviye gute? Byakujemo gute? Je hano mose hamuno yabimbariye ngo bajya abantu gihe wababonye bari kumwe n'abandi bana ngo uzobakurikire, yego, ngo ubicare impande igihe bazoba bazi ibintu bitandukanye, yego, kandi by'imibereho y'abantu. None Cedric, twashoboye kubonana na wewe, twashoboye kuguha akanya ko kuganira na wewe nk'uko Tasiso Ministry TV isanzwe ifasha imfuvyi abapfakazi, isanzwe ifasha ibimuga, isanzwe ifasha imbohe, abatishoboye, abasangwa butaka. Wowe uri mu bantu Tasiso Ministry TV ishigikira kugira ngo ugufashe. Ushikirije igiki Tasiso Ministry TV kugira ngo igerageze kurondera ubufasha bwawe mu bantu bakomeye? Urano yuko buri muntu wese arifuza ko yoguma akomeye, atoba ikimuga. Ubu wori ikimuga usabye iki abantu bakwadukurikirana hano, ico gufasha? Yego, no saba uburyo bwatanguye ibi bintu yuko bwoguma bikurikirana bukora, kuko hariho nk'abantu bamwe ataco bari bwifashe, nubwo boba ari umuryango wo mu nzu wose, yego, ata n'umwe uba afise uburyo ati reka je nkora umuryango wiyunganganya ngo canke jewe ibintu ndabona n'amakosa mu nzu, jewe ndabirinda ndabe yuko umuryango wobaho je nosaba yuko yokurikirana ivyo bintu ikaziratabara abagoye, kuko hariho abantu bamwe hariho nk'umuntu ushobora kumubona ariko aragenda turya ntacabuze, nukuri urya nico woba ugira umuha utamwituye umuhagarike muyage neza, muje inama muyage, nubwo nako gafu k'umunsi umwe utokamuha. Kubera iki wumubona yigira ngo aratagase ngo nibiki nyene ibintu vyinshi ukamutahurako ukavuga, kumbe n'umunezero murimwo n'uburyo Imana imubeshejemwo, ukabona yene arimererewe neza nta kibuza, aratagase kandi ararira agapande y'akajumbu akinywera igikombe c'amazi, ukamumubona uko ukamwima n'ikintu ngo yarahiriwe ntacabuze. kubera iki? Kubera mutagiye hamwe muyage muganire, utahure ivyiwe wumve ivyiwe. Jene usaba n'ukuri mu mugambi mwoba mwaratanguye yuko mwowukora mukaza murawukurikirana, kandi mushikana imbere muraba ati burya hino twebwe ibikorwa turimwo bigeze aha n'aha, dukora uku n'uku, ivyanditse ngibi. Twebwe rero hariho abo dufise bagowe kuruta abandi, twashaka karibo mwodukorera uburyo turabe uburyo twobungane. Je mwamukoze. None ga Cedric, uratubwiye amakuru meza, uratubwiye ubuzima bwago waciyemwo gushika nino saha kumeze. Jewe naje nisanga meze uku, ariko naragiciye ubwenge ndabaza umuvyeyi ati na byagenze gute, barambwiye ati ngo twata kubibona mu gihe cyo kwamvura. Ubu rero nka wowe uravuga yuko wideplasa ukoresheje ikinga yawe, wavuze ati umuntu yama agusuguma iyo giye gusaba amaboko hano kuri centre Gitega ni mutonyi wawe, twabyumvise.
none burya ga Cedric iyi kinga yawe kariyo amaguru yawe ejo yashobora kugira gute koronekara none usavye iki abari ko barikurikirana hano kuno channel yacu ya Tasisi Hope Ministry TV usavye ubusabe bwa gute kugira ngo uri n'umutima uri naca umutima kigongwe nkuko bivuze ati hari benshi bafasha na benshi bafise uburyo mugabo bakananirwa gufasha abantu batishoboye ariko uboneyeho akanya keza ko guhura na Tasisi Hope Ministry TV kugirira iganiro nk'iki none we usavye igiki aba ariko badukurikirana kuno channel yacu bo gufasha jewe yego urakoze jewe ikintu numva ushobora kumfasha kuko jewe ngaho mbona uku yego ukuri depressement no mu kwironka n'ikibazo ho wari wayihaye nandi depressement yawe depressement umugira neza yari impaye nyene gituma je nkubwira uko n'ivyisi byaramaze kundambira kuko bihangane Cedric bihangane nta n'ivyo no kubarira mare kone niye depressement iriragira nka ndwicaye gatandatu igira ndwicaye gatandatu ico ituma nkubwira ati zose wazihabwa n'umuntu umwe canke abantu batandukanye bimumva yuko bawushaka gufasha yava mu mihingo atandukanye ahanyine mu gihugu cy'u Burundi sinayaronkera hamwe oya n'abaniruce nkagira ntiyene lazi kurarondera ikintu yuko hangayika jeco nosaba abantu nkuko jewe bagize ikigongwe impuwe umutima wo gutanga umutima wo gukundana je bompa nk'utuntu nyene bompa nyene nkishirira ngaho nkicara nkaronka amahoro ukareka kuzoraza gusaba ariko uzadaza usaba ico mbona no boba bakoze mu ncamake uraseruye ikiri ku mutima wawe uravuze yuko ati no kuri iyi ni kinga igira gatandatu ntibagiye naho nibagiye nashobora kuba ari kinga y'indwi nahawe n'abantu batandukanye bafise umutima wo gutanga ati ubu ndamaze kuruha nzaba hano igitega kuri centre nkasaba abariko badukurikirana harina ko wowe bafise ico yomfasha ikintu nokora nicaye ntajya gusega igitega kuri centre ko umva kure siko tubwiye none ga Cedric none nk'umuntu yovuga ati ico wifuza ko ukora wicaye coba nk'ikintu ngiki jewe ntaguciriyemwo ikintu co gushona ntaco noshobora bambariye ngo ushona ngo ubutegera mu mutwe ngo hariho n'uwize ngo bishobora kunanira nukuri jewe kabaravuga n'imashini yuko itunga ubuzima jewe mugabe ico ntaco noshobora kandi n'amaguru mfise nobigirisha kukanyaga gusiza amaboko ziriho gusa rya bintu biragoye je nk'umuntu yomfasha yoraba nk'utuntu nyene yompa jewe nkicara ngaho nkaza ndakorera ngaho yemba ari utuntu dusohoka nk'abantu batera bagenda kabuko nyene murakoze Cedric murakoze kuduha akanya kuganira nawe murakoze kutubwira ibibazo byagushikiye murakoze kutubwira n'ibibazo bikurimwo reka tubigushimire nkuko wabitubwiye hama natwe tugiye kubishira ku nguruka bumenyi hama uzo kwikena igano cawe azogira icyo kumariye sibyo none murakoze banywanyi muri kwa dukurikirana kuri no channel yacu kuri Tasisi Hope Ministry TV ubu duje kuganira na Cedric nkuko mumubona hano yadubwiye ubuzima bwiwe yagiye acamwo yatubwiye kungene yavutse akomeye ariko
amaze kwamvura ubumuga bamutanguriye nkaho. Murakoze kudukurikirana, tuco tubamenyesha tutubikwibagira kugira j'aime, kugira partage mu mastati yanyu kugira ngo muhanehane amalinke ya Tasisop Ministre TV. Hama murakoze kudukurikirana kuno munsi, muhani bage Imana ibongera imigisha. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.